nkuko mumbona mpagaze ngaha ndazi ni rya mbere mubonye nje gushima ngaha bari banzi jewe n'ukuri nari mfise umutwaro. Mimi nilikuwa nahitaji. Jana nagize mariage kwa kane. Nilikuwa nifanya mariage mwezi wa 4 ku mwaka wahera. Mwaka uliopita. Rero niho namara igihe vyase yuko je no twarinda muri make. Pakapita siku sebi mimba machache. Hafi nk'amezi 5. Karibu miezi 5. Nyene ubana n'umugabo utavuga ngo umwari ruguru undi arino. Wishina bona nasema ati ngo mwako birimanya wengine iko huko. Mama muri kumwe n'ukuri urumva birateye ikigongwe cyane. Nasikia mko pamoja biratia huzuni sana. Rero mugabo navuga ati jewe sifise wongenda kubitura. Niko nasema si mwenda kubiambia. Nkaza ngaha nkiyumvira ati ndabibwira umukozi w'Imana. Nakuya hapa najiwaza niambie mtumishi wa Mungu au nkumva umenga biranteye isoni cyane. Naona biratia haya sana. Chanda binuma nigumira ngaha. Nikanyamanza kimya nikanyamanza tu. Mugabo akavuga ati ufise umutwaro wese naze ngaha. Anasema ati mbona nahitaji kuyi hapa. Avuga ati je kweleshwe singera. Anasema ami sitaenda. Vuga ati je umutwaro wanje nzogumiza mwibanga je ntabindi. Eti mitaji yangu ndayacha musiri hakuna bingine. Ariko muko 8 bariko barubaka igishengero. Mwezi wa 8 kwa jenga ikanisa. Baravuga ati ni muzoze mudufashe kubaka mukwiye mtusaidie kujenga. Utaje naho utange basi nk'amahera basi y'abakozi. Kama ukwiye upande basi pesa za watumishi. Change ivyo barya. Aho bibatakula. Ndavuga ati je nta mahera mfise. Nikasema mimi sina pesa. Ariko reka ndindira umunsi umwe nzoza nje kugaburira nk'abakozi basi baje kuhakora. Lakini chunga bakiwa kupatia watumishi chakula ndio kutumika. Uyo munsi umenga hari kuwa mbere banje mu bikoko. Hiyo siku ya kwanza bakiwa kukazi. Chandiyumvira ati jewe reka nteke nyimba ari bijumbu. Acha nipige basi kama ni viazi. Chendegera saa 6 igenda. Nichunga saa 6 tena bibeba. Che tubisangiye. Tubichangie. Niho narega rero saa 6 igenda chandaza. Nikaona saa 6 nikakuya. Sanga barahejeje gukora nyene. Nikataka banamaza kutumika. N'umukozi w'Imana ariho yari. Na mtumishi wa Mungu alikuwa hapa. Batarana bifundurura. Bila hababifunua. Umukozi w'Imana caraza avuga ati zana ibiganza vyawe. Mtumishi wa Mungu akasema leta mikono yako. Aransengera. Akaniombea. Nzarumva ngiye ngo n'umutwaro wiwe wo mwibanga. Akasema ati nahitaji ya musiri. Uku kwezi nyene kutarahe. Huyu mwezi bila hayapita. Yishube mwizera rya aijibiwe kwa jina la Yesu. Niho rero yaheza alipomaliza ndavuga turakoze. Nikasema asante. Mugani bimara mare vyinshi nyene akina haya mingi sana. Mvuga ati none arawuzi. Nikasema anaujua au ndiyumvira ati none nk'ubu no bafise imitwaro myinshi. Nikasema kama niko na mahitaji mingi yoba yansengeye yuwa anaweza jua amembea mahitaji ya wapi. Ndio ni uko kwezi kwaraheze. Kwa hiyo mwezi uliopita ndarindira ko nja mu bihe byanje ndabu nikachunga siku zangu nikakosa. Chandiyumvira ati wa mutwaro bavu. Nikasema ile taje mzee amesema ngani wishuwe. Je, umejibiwa? Chanagenda kwa muganga. Nikaenda kwa muganga aje kumpima. Muganga aliponipima ndindiriye inyishu ningana nasubiri jibu. Ndatetemera nkumva ndiko ndatetemera. Nikaanza sikia oga. Ndavuga ati none. Nikasema sasa ambwira iki? Atanambia nini au yuko vyakunze canke au biliwezekana au kuwezekana. Arona agiye n'umugabo atabi. Hapo naenda na mume wangu hajui. Bacha barampamagara baramenyisha. Bakaniita wakanipatia jibu. Bambwira ati wewe byaragenze neza. Bakambia ati wewe umeandika vizuri. Ndabwira muganga. Nivyo canke eti kwa kweli ni kweli au sio kweli? Ndabwira ati nyereka ko wapimisha. Akanambia nikwambia nionyeshe ko umepimisha. Aranyereka. Akanionyesha. Tuvuga ati sawa. Nikasema sawa. Mugabo nkumva umenga akina sikia tu ndadidani. Niko tuna mashaka. Ndashika ndabibwira umugabo. Nikafika akaniambia mume wangu. Mugabo we n'amacungu yari yifitiye. Ye na mashida konazo. Niyavyemeye na gato yavuze ati ho gitugende nanje ndakutwara. Kuitika ati ngo twende nikubebe na mimi nione kama ni kweli. Niho twagenda. Ndio tulipoenda. Umugabo nawe kubera ubwoba turindiriye inyishu. Mume wangu juu ahoga turongea jibu. Ngira yahagaze nka hariya. Yeshema kama ngambo za kule. Abura amahoro. Iko nakosa amani. Asubira. Anaenda atembea narudia. Bacha baramuhamagara baramubwira. Bakawita bakamwambia. Byagenze neza. Eti birendeka vizuri.
nukuri kubera sinzi ukuntu yavyakiriye. Sijui kisa nilipokea. Ntiyaryohewe. Hakufurahi. Sinabonye ko yabihiwe. Sikuona kama ameuzika. Nta n'ikintu na kimwe. Hakuna hata kitoto kimoja. Rero kubw'ivyo ndashima Imana. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Na cyane cyane ku mukozi yasizwe amavuta. Sana kumtumishi alipopatiwa mafuta na kutumika. Generaliza afise indangaha avuga ati jewe nzoshima ndamushikanye. Nilikuwa nasema mimi nitashukuru Mungu nilipofikisha mtoto. Umunsi wa mbere nzoza gusenga n'uwo mwana. Siku ndakia siku ya kwanza kuomba na mtoto. N'uwo munsi nzoca nshima. Ndio siku nitashukuru Mungu. Rero umukozi w'Imana muheza gire cyane. Mtumishi wa Mungu Mungu ambariki sana. N'ukuntu banyitayeho baraza no kunda. Na kisi amekuja kuniona. Mugabo nuko kumwibaruka bitari byoroshe. Atakuzaa kwa vyepesi. Naho naguma mpamagara urya. Nilikuwa namuita mtumishi wa Mungu. Naho nabandi kugise navuga ati telefone ndabira ngaho. Hata kwa machuma na telefone niangalie hapo. Ndondera nimero ziyo. Natafuta nimero yake. Ngandika navuga ati nukuri jewe birasi. Eti binakata. Je n'abaganga bambye ati wewe nukuri buragenda hariya. Na waganga wanambia ati wewe kunaenda kule kwanza. Muganga nkaguma ndondera telefone. Na mkianza telefone nampigia birasi. Binakatala. Acambwira ati nukuri rindira. Akanambia ati subiri. Ubu nyene reka nsenga. Sasa hivi nataka niombe. Hadi minoti 2 yaheze. Hakuna dakika 2 ilipita. Naciye ngenda kwibaruka. Utaenda kuzaa. Naciye kwibaruka hama shani baruka neza. Nikazaa vizuri. Leo nukuri Imana iguheza gire cyane. Mungu ambariki sana. Wumvije gushima kwanje. Imana ibariki.